Reka rero subire ndabayikaze kandi mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mwakurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tutambutsa kuri ishene ya Nyumwe Rudende Isange TV, ishene bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaye ikaze rero mu makuru yacu yo muri iyi saha muri iki gitondo, akabara amakuru na cacane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Tunyarukiye mu gipolisi c'u Burundi, abapolisi baratabaza imyambaro Martin Niteretse yasize abemereye. Mu myaka 5 Martin Niteretse yari amaze mu bushikiranganje ajejwe umutekano, abapolisi b'u Burundi ntibigeze baronka umwambaro mushasha, mugihe kandi abasirikare bagumye bambikwa buri mwaka. Ibi turaza kubwirwa ko mukanya kuri bw'idonido tubashikirize iyo ntahe. Naho kuva ngo bakabaho ngo ntibari bwigere bumva kwisi nzima. Umukuru w'igihugu avuga ko asenga Imana azi ico ajejwe, yubahuka agakura agashambara mu ishengero ry'abantu umunyagihugu yirirwa aravuga akebura ku ubitagenda neza mu gihugu c'amavuko. Ibi kandi bibaye mu gihe mu minsi iheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yifatiye guhanga urongoye ishirahamwe Parseme Faustin Ndikumana, aho amwakirije ibintu bitandukanye ndetse akabandanya amufata nk'umwasi w'igihugu bivanye nuko Faustin Ndikumana yavugaga ibitagenda neza. Tukaza kurabira hamwe amwe mu majambo President Ndayishimiye yavugiye mu nshengero ubwo yariko harashikiriza Mustanteri mushasha hiyamiriza ibijanye n'ibyo Faustin Ndikumana yavuze ku mukuru w'igihugu avuga ibitagenda neza. Turabaza kugaruka kandi ku ntahe twahawe n'abanyagihugu batandukanye. Naho undi nawe yanditse kubijanye n'ibibazo bihanze Burundi, aho yagarutse ku bibazo bitezwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, aho agira ati dufate iki tureke iki. Angeline Ndayishimiye ati abo bantu baraba ibyo umuntu yambara n'ibyo afungura ni imburakimazi. Naho Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ati jewe naragiye kudoriya inzu Faustin Ndikumana habamwo ibyo yambara, costume nziza n'ikirato ciza, ibyo afungura igitoke, brushette ndetse n'ikiyeri. Arongera kandi ati naragiye kudoriya wa wundi aririmba ko ubuzima buzimbye nta kwashagwaye, arya neza, aba mu nzu nziza, yambara neza, agendera mu modoka nziza, ngo burya nko gushinga urugo bifatwa nk'amagorwa. Ivyo navyo turaza kubigereka ko mukanya kuri bw'idonido turabire hamwe ukungene ayo majambo President Ndayishimiye yashikirije koko yoba afise ivyo ariko arakenyura. Ndabahaye kaze rero makuru yacu mukanya kuri bw'idonido turagaruka tuyabashikiriza. Reka ku buryo bw'idonido rero dutangurire amakuru yacu kuriko biravugwa mu gisata kijejwe umutekano, aho abapolisi b'u Burundi batabaza imyambaro Martin Niteretse yasize abemereye. Mu myaka 5 Martin Niteretse yamaze hari umushikiranganje hajejwe umutekano, abapolisi b'u Burundi ntibigeze baronka umwambaro mushasha, mu gihe kandi abasirikare bagumye bambikwa buri mwaka. Ni nkuko kandi Martin Niteretse atari yarigeze agendera abapolisi. Hano twagiye turabacisha ko imyidogo y'abapolisi, mu gihe kandi leta yagira ihinduke, niho rero Niteretse yihanura agendera uturere twose tw'ipolisi aca ndetse avaho yemeye ko imyambaro mishasha izoboneka muri Nyakanga 2025. Ubu tugeze muri Munyonyo, abapolisi ntibarabona iyo myambaro yabo. Umwe muri bo yaratwandikiye hagira ati mwiriwe neza, ndabaramukije kandi ndabashimira kwama mu udutera intege ndetse no munadutabariza. Abapolisi turashima ingene muhora mushakana akamo kacu, none turabasabye musubire mwatse akariro ku myambaro y'abapolisi. Mu nama yaheruka gukoreshwa na Martin Niteretse Mustanteri, Minisitiri Martin Niteretse yavuze ko mu kwezi kw'icenda tuzoronka imyambaro 3, ariko kandi ubu nta numwe turaronka. Haraheze imyaka 5 hata mpuzu zitanzwe, ndetse mu gipolisi kandi amafaranga abigenewe yama asohoka buri mwaka. Ni akamaramaza kubona abatwara
batiyumvira uko tubayeho ndetse nuko twoba dushobora kuzubaho. Sinzi ko ari kubera abapolisi badakora kudeta canke ngo atari bo bajanwa kurwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Murabizi neza ko igisirikare c'u Burundi ari co cama carungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho rero abasirikare baba 10,000 bamaze kurungikwa mu buseruko bwa Kongo guhangana n'imigwi yitwaje ibigwanisho, aho bitwaza bavuga ko ngo boba baragiye kurwana na Red Tabara. Nimuje kandi President Ndayishimiye we yamafata ingingo yo kohereza abasirikare, ndetse ariko nabo murabizi neza ko bamaze iminsi bari mu myidogo bavuga ko hari amahera bo barakoreye muri Somalia ndetse nayo muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo batararoswa. Bityo rero ibiri mu ihene biri no mu ntama, ntabwo hari mu gipolisi honyene kuko no mu gisirikare bimeze nabi. Niyo mpamvu rero ngo bafatwa nabi. Ni gute kandi ngo abasirikare bo baronka buri mwaka twebwe amafaranga yacu ntitumenye ico akoreshwa? Leta ngo ni imwe idufata kumwe. Umushikiranganje mushasha Leonidas Ndaruzaniye turamusabye nawe nyene hagendere abapolisi tumubwire ibiduhanze iki kibazo c'imyambaro, turasabye agifate mu minwe, ntaze arindire hageze ko akurwa ngo abe ariho atwibuka. Murakoze. Ivyo rero ni bimwe mu myidogo yidogerwa n'abapolisi bavuga ko baheraniwe imyaka 5 iheze batararoswa imyambaro ndetse n'ibirato. Kuri ubu rero abapolisi b'u Burundi bakaba bagaragara nkaho batagira ivyo bambara, no kuva ngo bakabaho ngo ntibari bwigere bumva kw'isi nzima umukuru w'igihugu avuga ko asenga Imana, azi ico ajejwe, yubahuka agakura agashambara mu ishengero ngo ndetse ry'abantu umunyagihugu yirirwa aravuga akebura kubitagenda neza mu gihugu ucamavuko. Bikandi bibaye nyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yifatiye guhanga urongo ishira hamwe Parseme Faustin Ndikumana, aho yemirizaga ibijanye n'ibikorerwa mu butegetsi bw'u Burundi, aho yagiriza umukuru w'igihugu kuba ariko aronona itunga ry'igihugu. Muje kandi Faustin Ndikumana abandanya avuga ibitagenda neza. President Ndayishimiye yamwifatiye ku gahanga akavuga ko rero uyu nguyu muyoba ari imburakimaze. Bamwe rero mu banyagihugu bo mu mihinga itandukanye bariko babivuga inyuma yaho kandi bumviye Evariste Ndayishimiye imatongo mu ntara ya Butanyerera, aho yari aramutse ashikiriza musanteri mushasha Janvier Kanyana ayubake yakuye agashambara Faustin Ndikumana harongoye ishiramwe Parseme. Abanyagihugu ubwa mbere baho babona ko imvugo ya Evariste Ndayishimiye batazira aneva yayikoresheje mu ntumbero yo gutera ubwoba abarundi bose ngo bacubahuka kuvuga ibitagenda neza kugira ngo ntihagire uzosubira gucira hasi. Ubwa kabiri kandi ngo batahura ko Evariste Ndayishimiye igihugu camunaniye gutwara ngo kuko kubona aza gusokorora ishavu mu buryo ngo nk'ubwo mu gushikiriza ujejwe gutunganiriza abanyagihugu muri komine ngo nuko atamigambi afise ashikiriza abanyagihugu. Faustin Ndikumana harongoye ishirahamwe Parseme habandanya yagirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye batazira neva ko ari umurwanyi ababajwe nuko Evariste Ndayishimiye ariko ngo yimbisha ubutare kandi ariko ngo arashora abarundi ngo bave mu bukene. Ni mugihe kandi Evariste Ndayishimiye atahora yemera ko abarundi bakenye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye batazira neva abandanya atuka Faustin Ndikumana mu kuvuga ko ari ikiburane ndetse n'ibindi bitandukanye. Ahamagarira abamwumviriza kudateshwa umutwe n'amajambo ashikirizwa na Faustin Ndikumana. Ico twabibutsa nandi nuko ayo majambo yose umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije inyuma yaho Faustin Ndikumana harongoye ishiramwe Parseme amaze imisi atanga umwihwezo kubitagenda neza mu gihugu c'u Burundi, ndetse bamwe n'abandi bakaba babandanya
nabo nyene bavuga ko atakindi gituma umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ateshwa umutwe nuko hari aberekana ibitagenda neza mu gihugu, mu gihe kandi nawe akenshi aguma yemeza abarundi n'amakungu ko vyose bimeze neza atari ukunumya abarundi ngo bahagarike kuvuga ibitagenda neza, kuko ashaka kwitoreza ikiringo kigira kabiri ngo kandi akaba ashaka kuzokwiha amajwi abura gato ngo akwire 100% ngo kibe ikimenyetso c'uko atabesha, ngo abanyagihugu bahavuye bashima ivyo ariko arakorera igihugu, kandi vy'ukuri igihugu caramunaniye gutunganya rimwe na rimwe, ndetse nawe nyene akaba abigaruka ko no kuvuga ako atagira abamufasha gutwara afise, bikumvikana neza ko ata mukuru w'igihugu akora wenyene byoshoboka ko ateza imbere igihugu. Bakaba rero basaba abarundi gukanura bahindure ingendo, bareke gusamazwa n'abategetsi batagira imigambi, bagaca batandukira kuvuga ubuzima bwa buri munyagihugu arajwe ishinga nuko igihugu catera imbere basezerere. Naho indi nkuru dufise nuko hariko haribazwa byinshi kubibandanya bivugwa n'umutamukanyi mukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mbega dufatiki tureka iki? Angeline Ndayishimiye ati abo bantu baraba ivyo umuntu yambara ndetse n'ivyo afungura ni imburakimazi. Naho Perezida Ndayishimiye ati jewe naragiye kudoriya inzu Faustin Ndikumana bamwo, ivyo yambara costume nziza n'ikirato ciza, ivyo afungura igitoke, brusheti ndetse n'ikiyeri. Yarongeye kandi ati naragiye kudoriya wa wundi aririmba ko ubuzima buzimbye, nta kwashagwaye, arya neza, aba mu nzu nziza, yambara neza, agendera mu modoka nziza. Uriya gushinga urugo ngo bifatwa nk'amagorwa. Akamo Perezida Evariste Ndayishimiye atera Faustin Ndikumana ngo yubaka urugo kameze nk'agatsinde, umengo amuhamagarira amagorwa canke igihano. Umengo kandi amubwira ko umugore ari umutwaro kubera ivyo aza arasaba nka hasyo, ko ndetse ari umugabo nazani, ati ko ari umugabo nazana umugore nawe yaronke umubwira ngo zana hasyo. Kubwa General Major Evariste Ndayishimiye batazira neva, ushoboye uwo mutwaro ngo nk'umugore niwe wenyene ngo akwiriye gutanga impanuro ku buzima bw'igihugu. None burya abakenyezi bose bameze co kimwe mu ngo? Burya ntihariho abasore barose abakenyezi basanga nyabona baruhutse? Ntabakenyezi bafashanya n'umugabo kurondera ibitunga urugo, bakuzuzanya ndetse n'ibindi bitandukanye. Ntabakenyezi mbere usanga ari bo batunze imiryango, yamara kandi ntawo bideha n'abakenyezi batoroshe barabaho. Babandi David Nikiza yaririmba ngo ni temba ntereke, ukamuha imodokari agasimba akayanka, ngo oya Jenny Shakira indege, ukamwongera yindi akarahira akarengwa, ngo oya data je nishakira indege. Uhuye n'umukenyezi yama akuraza ku urya musonga mu gusaba ibitagira igiciro nk'uko Nick Dave yabiririmbye, urinda usaza avuga ko igihano ca mbere mu buzima ari ukurongora, mbere ukahava wibwira ngo bose bameze gutyo. Sivyo, benshi ni abanyamahoro iyo bahuye n'umunyamahoro. Hari kandi uwundi muririmbyi akomeye mu mateka y'u Burundi yitwa Emmanuel Nkeshimana yavuza umuduri, niwe yagize ati ikindi co gutinya muratinya abo bagore. Abagore bari gutanu, hari igisoroma ndandura, ikinyenzi makwaka, kayoka mugabo, karaba dukakane, akaryoshe ntikaryumwe. Ngivyo gusa sije nahora, ariko kandi rero ngo n'abagabo sibo boroshe,
nabo ngo nyene bari kune bari gutanu. Ibi kandi bigarutswe ko mu gihe n'ubundi hamaze iminsi humvikanwa icuka kitari ciza, aho ndetse abanyagihugu bidoga bavuga ko itunga ry'igihugu ryo barigiye gusamburwa n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, bivanywe n'ivyo akoresha bitandukanye kandi bizimbye byakagombye gukoreshwa mu gufasha igihugu gutera imbere. Nabashimiye makuru rero ko tubashikiriza muri iki gitondo, reka dusozere ngaha tuzosubira n'ubundi mu makuru haraza kubagezwa kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende Ishange TV, cyo nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.